Bene data amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri hose. Ni Françoise Habonayo rero nongeye kugaruka kugira ngo dushishikare kuganira ku byiza by'Imana. Imana ishimwe. Ndashimiye Imana data kuko yongeye kuduha guhumeka kugira ngo turushizeho kunezererwa muri we. Yesu nahabwa icubahiro. Ndagomba rero muri kano kanya kwishura ibibazo bimwe bimwe bene data bambajije. Hari umuntu umwe yambajije ati mbega igihe bigushikiye ukagwa muri ibyo bihe by'inyigisho mbi z'ibinyoma, uri umuntu w'Imana woca ukora iki? Mbega wogira nte? Ndamubwira nti igihe ibyo bintu bigushikiye ndagomba kwishura. Mwene data uri kurankurikira ushobora kuba nawe uri kuraca muri ibyo bihe bimeze gutyo. Icyo ukwiye kuraba ni uko nimba izo nyigisho zidasa n'ibyo wizeye, vayo hakiri kare. Nuko nokubwira. Hanyuma ikindi naco ushobora kuba tuvuge utari bwakira agakiza, hanyuma rero muri uko kurondera inzira y'agakiza ugaca ugwa ku bantu novuga b'abanyabinyoma, abakozi ba Satani. Kubera yuko uba utabizi, aho rero niho novuga ntibiragoye kuko ntaco uba ufise ukompara kugira ngo umenye ko uri mukuri nuko utari mukuri. Hanyuma ariko naho nyene ngaho ndafise ico nobabwira bene data. Jewe nibuka igihe twari muri 7e hanje abatemwa de Jehova baradukurikirana ku ishure. Hanyuma rero kome ntarinzi ivyo nobishura, ntarinzi n'ibibazo bashobora kukubaza, ariko nishimikije gusa kumenya intahe nari narumvise umukozi w'Imana Sofoni. Sinzi aho navyumvise, nari narumvise ngo ngenda kuri iyo Sofoni ngo abatemwa de Jehova barigeze ngo nawe nyene kumurondera mugabo ngo aranka. Jewe ako kantu yuko yanse niko kamfashije kuvuga ngo ico Sofoni yanse nanje nanje ndavyanse, nca ndavyanka uko ntazi ngo ndavyanse kubera iki, ariko kubera yuko uwo nari mbona ari imbere yanje mu kwizera, nari ndamwizeye nzi ko ari umuntu w'Imana, mvuga nti ko nanaka yavyanse nanje ibi bintu ntabyo nkurikira. Aho rero ngombye kukubwira nshuti yanje wambajije kirya kibazo, nawe iyi ntahe ndiko nakubwira ukazokumva abantu bakubarira ngo Yesu si Imana, naho uza utazi ingene wobidefanda, uvuga uti ko na Madame Françoise yabihevye, Yesu yamuhishuriye ko umuntu atizeye Yesu donc destination yiwe ari hariye kuzimu, najewe inzira ndayihevye. Hari byinshi tugenda twiga atari uko tuzi en detail, ariko kuko tuzi yuko abatwigishije abakozi b'Imana batureze ibi bintu baratweka atari vyiza, tukaca tubiheba gusa. Hanyuma ikindi naco, wewe nimba uri mu ngoro y'Imana uri mu Kristo, hamugahura n'ibintu nkamwe n'ivyo, gera umukozi w'Imana akurongoye, umubwire, azoguha umuco kuri ivyo bintu. Imana nibahezagire rero. Hanyuma rero hari ikindi kibazo yambajije ati mbega none muri ico gihe cose iyo myaka 2 none muhemu yera yarakiri kumwe nawe? Ico kibazo novuga ntikiragoye kwishura, kubera yuko jewe nari nagiye muri stage kwiga, nico catumye no muri ico gihe cose Imana yarampa inzozi naho ntamenye ico zisobanura, ariko urumva yuko Imana itareka kuvuga. Hanyuma kuvyerekeye muhemu yera rero, muhemu yera none ni iki? Aho niho hane cyo twongera tukagaruka, none muhemu yera ni iki? Muhemu yera atangwa na Yesu. None Yesu utamufise wumva iwe muhemu yera we yova hehe? Ariko kandi ntimwibagize yuko hari abantu benshi, ntimurabona abantu benshi bavuga mu ndimi canke bakabona ibintu canke bagaprofetiza canke bahagirane, ariko wamaraba mu ngeso zabo z'ubukristo ugasanga nta bukristo
buri muri bo. Hari ikindi kintu nje naho ndaba hariho nk'igihe uzobona nk'abantu bakagenda gupfukama bagiye kwihana, hanyuma bakagenda baravuga mu ndimi kandi bagiye gupfukama kwihana. Urumva mu ruhande rumwe bagenda baravuga mu ndimi, ariko mu kindi mu rundi ruhande hariho ibyaha bibatwaye. Rero nibyo ni yindi nyigisho yo gutandukanya. Ntuhave wiyumvira ngo abavuga mu ndimi bose barera. Utandukanye agakiza ni iki? Agakiza no kwakira Yesu. Hanyuma ingabire za mpwemu yera nazo ni iki? Ingabire za mpwemu yera nazo urumva ni ingabire, si ikintu kiva, ni Imana igishira muri wewe. Jewe narabonye duhura n'umuntu w'umuprofete araduha profesi y'ukuri, kandi ibyo bintu yabitubwiye nk'ubu bica biboneka dutandukanye nawe, bica biraba, ariko muri we ntabwo yarakijijwe. Rero iby'ingabire ya mpwemu yera n'agakiza biratandukanye. Ingabire ya mpwemu yera ishobora kukubako ukavugishwa Imana ikagukoresha, mugabo atari uko ufise garanti yo kuja mu ijuru. Ariko kuko ingabire yoyo niyo Imana ikoresha kugira ngo itabare abantu. Aho rero icyo novuga rero, kumva ngo icyo gihe nari mfise mpwemu yera, hasi numva ingene no kwishura. Ariko icyo bikoze, urumva ko muri iyo periode twarasenga, muri iyo periode twaravuga ubutumwa. Uretse Imana yo mu ijuru ibona ibyihishije mu mutima, niyo yavuga ati abo bantu avuga mukuri canke. Ariko kuko Yesu ari umujenama mwiza, ndaguma nsenga nkonko nabibabariye, ndaguma nsenga mbaza Imana, ariko ntiyigeze imbwira muri ico gihe cose ngo ngire ikintu imbwira ati ibyo bintu bivemwe canke ibyo bintu sivyo. Ariko Imana yari irindiriye ko ivyo yategekanije kunyigisha vyuzura, hama biheje kuzura haca avuga ati vayo rero. Nuko rero jewe novuga, mwene data wambajije ibyo bibazo, niwagira ikibazo ugende usobanuze abakozi b'Imana bakurongoye. Hanyuma niyo waba waramenye Imana naho neza, niwabona ibyo bintu urimwo bidasa n'Imana wari waramenye, uca ubivamwo naho nyene. Nuko nshuti numva nokubwira, hanyuma ibindi navyo tuzoshishikara kubiganira ko hanyuma. Icyo nshishikara kubwira abantu nuko Satani wo kuzimiza abantu ariho, mushobora guhura personnellement nkuko twahuye, ariko ashobora no kuza muri eglise akaba umupasiteri mwamana, akababwira ibintu byo kubazimiza, akabigisha inyigisho zipfuye, akabazimiza. Bene data tube maso cane kandi dusenge kugira ngo Satani ntaturonke ahaduca. Aho ndagomba kubwira abantu bose bazi ko basenga ari abantu b'Imana, mwiyegurire gusenga, mwiyegurire kurondera Imana umuntu ku giti ciwe. Ni data gusa wo kudutabara, kuko muri iki gihe ama eglise menshi yaratewe pe, yaratewe. Hanyuma ngiye ko nibuka hariho undi muntu yigeze kuza mw'ishengero rimwe ahantu twari, aza ngo aje kugisha seminero. Anako kenshi abakozi b'Imana hari gusanga uwo muntu utamuzi, ari umuntu wundi yamukubwiye ngo ni umukozi w'Imana, ukamwemvita akaza gukora yikorana iwanyu. Aho hantu uwo muntu yaje kugira seminere iminsi 3, bantu b'Imana yari mbega novuga gute, yaravugishwa y'ibinyoma. Akaza mw'ishengero ngo naka ngo ndakunze ngo witwa naka ngo wowe ngo ibyo wimeze ukunuko, kandi byaba ari byo muga yabikuye he? Kumbe muri pause canke mu mwanya wo kuruhuka yaca agende mu bakristo, akamera nk'ubaramutsa, akaca ngo wege yitwa nde, urazi nyine ngane abantu nabo baca bireshangisha, uje yitwa naka, urumva uje bimeze gutya binalala. Ibyo bavuze akaba aca byagenda kuvuga mu bantu ngo ahubwo wego ndakubonye ngo ibyawe bimeze uku, ukaca uja nago ngo wa muntu ntabona ngo nivyo wari yarabibona. Kumbe sivyo. Imana dutabara, Imana idufashe. Uyo muntu Imana yo mwijuru niwe yadutabaye, twamumenye igikwane kitarahera.
icyo gihe twari muri Afurika ariko Imana yera iramufukura. Aho ngomye kuvuga iki, nari ntumva ko ari mu ishengero, wumva kandi ishengero rimwe abantu benshi cyane. Rero tube maso tugabe. Hariho abandi uzosanga muri kumwe mu ishengero bafise inyigisho nazo nyine zipfuye, bakavuga ngo umuntu yari amaze kumenya Yesu ngo vyarakwiye, ngo naho yokora icaha ngo siba bakigikora, ngo ni icaha kiba muri we. Ugasanga abantu bagendana ivyaha ntibihana, ngo none barihanye ngo barakire Yesu vyarakwiye. Mw'izina rya Yesu bene data mube maso mugabe. Umuntu natihana azotabwa, umuntu niyava ku Mana azotabwa. Umuntu mbese dukwiye kuguma mu ijambo ry'Imana tukaguma dusenga, ukumva yuko mpemu yera mukiri kumwe mu vy'ukuri, ukumva yuko connection y'Imana iri kuri wewe. Ntunezerwe ngo uvuga mu ndimi, ntunezerwe ngo uzi gusobanura ivyanditswe. Raba kora vi ya Kristo Yesu iri muri wewe. Imana ishimwe. Bene data, iki kibazo tuzoguma tukizungurukako kuko turindiriye kugaruka kwa Yesu, kandi tukwiye kuba maso cyane kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe Satani atwara akayombekere. Nuko rero ndashimira Imana yo mu ijuru yanyigishije byinshi, yanyigishije ko abajova urumva ntavyo narinzi, yanyigishije ku kamaro ka Yesu yuko iyo udasenga mu izina rya Yesu ntaco buri kurakora. Yanyigishije byinshi, ndamushima aragahora asengwa. Nanje nje kubabwira nompa ibyo numvise ariko ari byo nabonye. Byinshi nabibonye jewe ubwanje ku giti canje, ibindi ndabibonye mu mashengero nagenda acamwo, ibindi ndabibona aho ngenda ndaca uyu munsi. Imana dufashe rero bene data, dushishikare kuguma mu Mana neza. Yari Françoise muri ko muravugana. Inomero za telefone nzazi ni +46 768 0065 46, kandi shene ni shene habonayo. Yesu Kristo Munyanazareti abahezagire. Ndabakunda cyane kandi mushishikare kunsengera kugira ngo dushishike kurwana urugamba rwiza cyane rwo kuzana abantu kuri Yesu. Nuko umwami abahezagire. Amen.